Aha mu Dusanze ni ku biro vya City Light Decor Company. Sanzwe dukora ibintu vya decor mu maseremoni atandukanye. Tukakorera kandi umugambi wa salon de beauté hamwe na clean shop. Kuva ndose umutahe wa PAEEJ akarusho karabaye kanini cyane gose kubera ko muri make atamutahe nta kazi. Kandi uri kukora tutagira umutahe abakiriya ntibaza kuko abakiriya bakuri nubwo ufise ubumenyi abakiriya bakurikira ibikoresho. Maze kubona ko turonse ibikoresho bishasha dufashwe mu mugongo abantu benshi baratwituye kubera service zaciye zigira akanovera. Umugambi wa PAEEJ novuga ko ufise uruhara mu buzi bwacu 90% kuko niwo watumye duhagarara. Muri make twari tufise umwuga tuzi ariko atamutahe dufise. Rero PAEEJ tumaze kumva ko iri kirafasha urwaruka twarayituye mbere ntibanatevye no kutwumva baradushigikira kugira hatugeze ubu. Novuga yuko natanguye nkora decoration yonyene muga mu nyuma maze kubona yuko biriko birazana akantu gatoya buke abantu batanguye kutumenyera. Naciye mvuga nti none ko ndiko nkorera mu mamanza abantu barakeneye kugenda mu mamanza basa neza mu maso basa neza mu mitwe sita badame. Ndavuga ati reka salon de beauté twaciye twongeza ko mugurumva kavuye ku mutahe wa PAEEJ. Mu nyuma yaho naraharuye ndabona nkenera kumesa nkenera gutegura ibasi ivyo nkoresha mfise impuzu nkotesha bigasaba ko ndazimesa nkaca ntwara kumesuza ahandi. Urumva mu muntu uzeyi wanje muri society wanje amahera gumasohoka aja hanze. Ndavuga none ibi byo no bizibira kutogira ya mahera atugumemwo. Mpitamo kandi kugurura umugambi wa clean shop canza ndamesa ibintu vyiwanje nkoresha cyane nganza ndamesera n'abandi bo hanze kaca kaba karusho ku bantu bo hanze. Numva nikaba yakarusho kaje nyene gusa. Muri uyu mwanya hariho abakozi 6. Hariho 2 bafasha kumesa nubwo hariho imashini ariko hari ibintu usanga byashobora kwinjira mu mashini sirito nk'amahema. Amahema nashobora kuja mu mashini ngo amesugwe n'imashini ibyo bice bikorwa n'amaboko. Ndafise abakozi 2 bo muri salon, ndafise n'umwe afasha mu bintu bijanye no gukota akabaho n'umuzamu. Maze gutangura akazi ibintu byarahindutse gose kandi cyane gose kubera ko ubumenyi ndabufise mugabo butariko buranyinjiriza urumva nta kamaro byari bimfitiye nubwo vyanyinjiriza urumva byari ku rugero rwo hasi. Ikindi kintu naco nishimira cyahindutse gose nuko nanje ubu umvuga nti harabariko bararonka kubera ko nanje nakoze umugambi aribo ababo bakoze ko hari amusanga nabashoboye gukora mugabo badashoboye kwiyumvira mu mutwe ngo mbe duherehe kugira turonka amahera. Mugu wundi yaba yaronse umutahe bakaba bagize bari canke prete yo kuba boja gukorera uyo wundi kugira ngo baronke ico bagira ico bafungura. Ivyo navyo biraheza bikampimbara ndabona ko hari intambwe nateye kandi nkateza n'abandi bari nyuma yanje.